ariko mugabo kenshi abantu barabura umutahe wa départ rero gutangura ntubura urazi gituma utabura aha aba bajene bose bari ngaha nta no badafite smartphone ni igurwa makeyi niri moins de $50 or avec les $50 urashobora gukora ikintu nukora ikintu kinini pourquoi pas namufise umugambi urashobora canke ntushobora aha Burundi ubuzima buraca novuga ko bukigendeka ntushobora kubura n'amahera yo kunywa basi icupa ufise umugambi ndagwa karoro nka jewe ngene natanguye aho waje Dubai ego hari abantu b'abanyafrika benshi nkuko bibasha byo bibiro ego cyane apana nk'ubu baje nagiye muri 2013 yari kera cyane so twakorana nakora muri exportation shipping company abantu baraza kurangura ibidandazwa to twabibashikiriza mu bihugu byabo ko Dubai ni soko rinini ya cyane yego abantu bose baza kurangura hama twabafacilita kubashikiriza ibidandazwa byabo mu bihugu byabo so natahanya amafaranga atari makeyi ariko kubera kutamenya ki je suis arahera ndiko ndatembera ndi muri ibi ndagiye hariya nagiye hariya so birahera bimaze guhera bihera maze gutruva réellement je sais c'est qui ndafata mu Burundi abantu benshi barakunze kwidoga nta kazi gahari niba nico bokora mbere n'imitayira we kuronka mwebwe ivyo bintu by'ibizino nabigiyemo gute twe twakoze ibizino tuje kumigina tukavyamura kugira mwe mu bigire projet mu birime byahereye ngoma ntangura kwanza kwishaka cyo kuravuga ngo abantu babone ntibafise ivyo bakora canke ntibagira imitahe mu bisanzwe umaze kugira iciyumviro ukagitesta avec le peu que tu as umutahe uragukurikira ego cyane kuko iyo uri ku kivi abantu barashima ivyo wakoze bakavuga ati ibintu c'est à soutenir canke ntakazoza bifise ego nje gituma j'encourage abantu bariko barafise imigambi deja bamaze kuciyumvira tangura avec ce que tu as urabe ko ivyo bintu nivyo est-ce que ivyumviro byane si by'abasazi hama uhe abagenzi uhe inshuti babona ivyo bintu ko ari bizima abazogufasha ntuzobamenye bazozanana uri kurakora ibintu bizima nukuri ego mugabo mbonye ukuntu usa neza wize n'agafaransa ari keje uje ngo wagiye mu burimyi ego tumenyereye harima abandi ngira ngo babuze ikindi bashoboye ego wewe bigenda gute kugira mu byo mubijemo jewe wanashima narize ndo muri licence en informatique ego mugabo uno musi narabihagaritse informaticienne ucije mu burimyi ego mugabo uno musi ndo murimyi nkaba n'umuhinguzi w'ibizino ariko okay nabonye uburyo mubikora muri umugwi muri shira hamwe canke cooperative ego mwaturanye gute burya biroroshe yuko umwagira icipfuzo canke iciyumviro runaka tigenda bona umenga ubuzima bwa nyino bwo orienta gutya agaca hura nabandi bafisi amvinyizo ziwe cane gose na cane ikintu ca mbere gitangura kuza ni gutangura kwanza kwitora wewe abantu benshi turiga turakora ubuzi juste pour avoir de l'argent ariko asanga nturi kurakorera mu ngabire yawe niho handi usanga uno musi uri kurarima ibizinu kwete n'ingabire yawe ejo wagiye gukora amafarini kwete gushika ugasanga umuntu yaratunye au final tu te retrouves ugaca uhagarara ego mpora nkose abantu benshi tura tuganira banza kwanza wige wowe urinde Joseline ninde à part ibizinu à part informatique ninde qui suis-je vraiment umaze kuhatora aho hantu birorosha kudasubira gutangatanga urondera ahantu henshi uca uhagarara ego ariko mugabo kenshi abantu barabura umutahe wa départ rero gutangura ntubura urazi gituma utabura aha aba bajene bose bari ngaha nta no badafite smartphone ni igurwa makeyi niri moins de $50 or avec les $50 urashobora gukora ikintu nukora ikintu kinini pourquoi pas namufise umugambi urashobora canke ntushobora aha Burundi ubuzima buraca novuga ko bukigendeka ntushobora kubura n'amahera yo kunywa basi icupa ufise umugambi ndagwa karoro nka jewe ngene natanguye jewe narabaye ahantu mbona dukoresha ama conserve gusa
itomati ibiharage ibintu byose twakoresha ama conserve hama c'était moment ndataha kubera ntari bwitore narazungurutse mu bintu byinshi cyane umutahe wanje wose uherera mu kuzunguruka umaze guherera mu kuzunguruka nza kwirotruva atawo nkifise mugabo ko munasanze jewe ndumuhinguzi nca ndahagarara ico nakoze niki natangiye guhingura itomati ndakora experience nayikoze iramara 3 ans ibitse nakoresheje iki tomati dukoresha muhira ariko ibimashini navyo bibikora nakoresheje passoire ndayiteka ico nkora niki kubera ndi umu informaticienne biranyura kwira ama recherche okay ego kwiga ni vyiza cyane byaranyoroheye kugira ubushakashatsi mbega conserve y'itomati bayikora guti nkarondera ndacukura kugeza n'umunsi ntunzwe niki no gucukura abantu bose dukorana ngaha muranda babwira ati ni mu developer esprit de recherche iragupermeta gushika ahantu udashobora kwiyumvira kandi information tuzigendana mu ntoki ariko ntituzi kuzirondera so niyo mara gushika ahantu maze kwitora cukura turafise umwigisha tugendana mu mifuko ushema amamega y'igihumbi canke 1500 ukiga kaminuza yose ukayimara ku mayinite yawe yanga ya 1500 so profita ndafata ndiga ngenda bahingura concentré de tomate ndayiga mpaka ndayitora ndakora experience ndabika ndayugurira après 3 ans iri impeccable ariko ziko abantu batawura ivyo vy'ama recherche ego n'abantu bakiri bato abari mu myaka yiwanyu n'ivyo vy'ama internet barabishoboye baravyumva none ko tuzi kuja ku ma WhatsApp ko tuzi kuja kurondera amakuru ngo bavuze ibiki n'ibiki muri Iran bateye amabombe ko kije bindi byo tutashaka kuvyiga navyo birashoboka okay ego birashoboka wabishizemo umwete birashoboka ego nanone untunge gatoje ndacarondera ivyiyumviro vyawe ugenda udufashirije abarundi benshi no munsi bari mu bukene nabo bohera ego hamacha tuza rero mutubwire ubuhinga nabwo mugeze kuno munsi nariko ndababwira ko natangiye guhingura itomati nca rero truva itomati ikozwe n'amazi gusa kugira ngo concentré ya tomati bigusaba nka 5 kilo za tomati ugiye ku isoko utagira wa mutahe ugaca usanga ntushobora guproduce ivyo udandaza kubera iki nta mutahe ufise muga kamwe mu bwenge wamaze kuburonka qu'est-ce que j'ai fait ntanda transforma ipiripiri ipiripiri ufise ikiro c'ipiripiri ukayitransforma uza kuronka ibiro 5 vy'ipiripiri parce que tu ajoutes de l'eau birababa ucusanga warose vyinshi nca ndakora ipiripiri ndayikora ndayibika ndayiha abagenzi ndanayidandaza sanga vya bintu vyozana amahera wakoresheje ikiro kimwe c'ipiripiri ugasanga warose nk'amacupa nka 25 canke duzene zibiri z'ipiripiri umutahe nuraboneka nacana nkayiguha wo kumvira ryoshe nkawujya kumvira yaryoshe bacambwe Jose tuzane ya piripiri reba barantelefona kwera nzari piripiri muri make wocu uvuga yuko kuburi ico umuntu akora ni ubunebwe bwo kurondera ubunebwe ariko ni wiyumviriye cyane upousser loin tes pensées kugira ubone ko hari même dans 1 kilo de piment ushaka gutanguza uruganda ariko kumurengera abantu batinya guhera hasi gutangura dutoya Imana giye aturema twatanguye turi ngo isogi mu nda z'abamama ariko urabona umunsi ko dukuze ntitwavutse tungana uko twara bebe turakura uno munsi tugeze aho tugeze wewe uhejeje amashuri rimwe atangura umuntu akuze nibiba ego no watanze karoti ati kugira ngo bigaragare ko na projet mission yose ihera hasi ati uzorabe bijya biti vy'ibijeya Tigeze kubara kanu busa. Ego. Ati na Jeza Ligezi yemeye kuza abanza kuvuka. Ego. Ego. Ariko kurundi ruhande we warigeze ukora ugihegeza amashuri kumbure. Warigeze uja muri buryo buzima bw'amabiro. Cyane. Nakuye ko je nize muri ETS, nize electronique, nkiheza muri ETS, narakoze muri imprimerie yitwa Mr. Minute Service. Ndumu chargé wa maintenance, narakoze igihe kitari gito. Hama nca ndahava muri Mr. Minute. Hama nca gukora Dubai. Nari fise ni Dubai waragiye? Ego, nari fise je nari mu directrice wo mu entreprise Dubai nakuye ko natashe fise umutahe. Kwera kutimenya uratembera tellement ko umutahe wa wose uhera.
utaramenye qui tu es réellement hama amafaranga gahera kandi ndabikunda cyane kuvuga utangura a zero uziti ndiko ndajahe ndinde objectif yanje ni yihe ego aho waje Dubai ego hari abantu b'abanyafrika benshi nkuko bibasha byo bibiri ego cyane apana nk'ubu baje nagiye muri 2013 yari kera cyane so twakorana nakora muri exportation shipping company abantu baraza kurangura ibidandazwa to tukabibashikiriza mu bihugu byabo ko Dubai ni soko rinini ya cyane abantu bose baza kurangura hama twabafacilita kubashikiriza ibidandazwa byabo mu bihugu byabo so natahanye amafaranga atari makeyi ariko kubera kutamenya ki je suis arahera ndiko ndatembera ndi muri ibi ndagiye hariya nagiye hariya so birahera bimaze guhera bihera maze gutrouva réellement je sais c'est qui ndafata nukuri ego none ko ibizinukira mu birimira ngaha mu muji cyane gose ibizinu biraba ahantu hose kuko si ibintu birimwa nakuje turimo ibiharage oya ivu turabishiramo muga tubirima dande hanga aho ngaha turashaka kurima ikizinu mu nzu haji wawe urashaka kurima ikizinu ahantu hose kirashaka kuhaba ego okay hari kintu rero aba entrepreneur bumva gose cyangwa abamenyere business kintu bita chaîne de valeur ego umwe ashobora kurima uwundi agahingura uwundi akadandaza cyane gose mwebwe iwanyu mwabigize gute nuko nyene dukora turafise abarimyi duhera kwanza kugutegura imbuto z'ikizinu duherekejwe n'umugambi wacu isoko irama turi kumwe na IRC turafise abategura imbuto z'ikizinu tugaca dufise abategura imigina ari wo murima novuga kuko ikizinu nikirimwa nka kujya barimo ibiharage turategura ikintu cyitwa umugina akabaca dushiramo imbuto hagaca rero abantu baca babirima bategura ayo mahanga bagaca babirima iyo bamaze kubirima rero hari ababidandaza badashoboye kubidandaza bese ngo bihere tugaca tubafasha kubihingura kugira ntitwonone umwimbu wacu iyo mwabihinguye nk'ubu nk'ico ufize mu maboko ngira ngo ico nico marindwi nawe kimeze gutyo oya ejo nikitaba batakiguze kizokica tangiye kuma cononeka kugira ugihaye umukiriya ntikibora mbega kubora ikirashaka kubora kuko kimeze nk'inyama utakibitse muri frigo kirabora nyene ego mugabo kandi murashobora kucumisha cane gose Leka ngira ngo muraza kutwereka hinge gatoya turaza kubiraba mu mane mutubwire nyezina muri umugambi indani eske ikizinu imbere yuko umuntu ukumure umva turiko turavuga duti mugiye ku marindwi yose muri ngaha kuri source dinire urumva abari hafi bashobora gusimbira ngaha bakigurira ariko twabonye uburyo ibino bizinu byanyu bibiri ugutandukanye ku buryo utonda kwibaza ko byose biva mu kintu kimwe none ubu buhinga mwese mwabukuye ngaho Burundi ga mama nivyo bindera ko ndababwira ko dufise accès à l'information sur nos mains tugendana na imisi yose il reste à voir comment urayi developa cyangwa comment urikura cukura kugira umenye ubwo buhinga bwose bien sûr duciye mu mugambi wacu isoko irama dufashijwe na IRC baraduha ama formation bakatwigisha ingene turima mu buhinga bugezweho ingene dushaka guhingura ingene dushaka kubibika barabitwigisha mugabo bitabujije ko n'umuntu ashobora kubirondera abicije ku ruhande akabitora hajya kurima warize no kurima utize hari hano hari avantage gose cyane gose kuko iyo urima warize urakoresha ubuhinga kandi uri kurakora ibintu wumva vy'ukuri kuko nko kugira urime ikizino mfa kurima n'importe comment barakubwira ati muri substrat niyo turimamo imigina ibicamo imbuto z'ikizino urashiramwo uravanga ama pourcentage igihe rero wize uramenya ati dashiramo 2% uragumva neza cyane igihe utize urashaka gusanga washizemo vyinshi ugasanga le résultat final ntije kuba yindi wari wifuza niyo avantage ko ibintu warize ushobora kuba utanabizi mugabo ukabigira des recherches kubera wize ukaronka un bon résultat par rapport y'umuntu abijamo atize ndi ikizinu iruhande yuko kiryoshe nunguka iki mu mubiri ikizinu ni fungurwa
qui fait un élément nutritif exactement comme la viande. La seule différence c'est ni que tu as matière grasse. Au fil de temps, il doit kugwaza les rhumatismes. Nta binure birimo mu kizino. Ego. Ikongera kaba nk'umuti kuko harimo antioxidant sinzi ko sinigene no gisigura. Ego. Antioxidant ni nka umukubuzu ubare ubucafu buri mu mubiri reka ndawite gutya ni nk'igikoropesha nk'umukubuzu ugenda urakura ubucafu buri mu mubiri urabona umuntu arafungura ibintu byinshi ugasanga hari ayo magrese bigenda biraguma mu mubiri iyo ufunga ikizini rero antioxidant cyagenda kanetwaya ibintu byose biri mu mubiri wawe hari abantu bagira ama problème ya constipation iyo ufungura ikizinu ivyo bintu ntibibaho transit intestinale yiwawe ikimera neza cyane funguye udigera neza cyane ego none bon iyo umuntu afunguye ikizinu yumva umengo ni nyama cyane gose ubwo nimuca mu bizimba ko ngira ko bigoye ni kuronga oya ikizinu kirazimbutse kiro c'ikizinu tukigurisha 15000 francs 15,000 ego kilo c'inyama kigeze kuri 35,000 kirazimvye ego kandi uba wariye ibintu vyiza cyane kuruta inyama ego